Murazi ko bitari vyoroshe imyaka iraho. Ndabahamagarire rero kubwira abo bose bagikwega amaguru inyuma, bose basidukane niyo nka ntibasigara inyuma. Twese tuje mu vyo twahabiye kugira vy'ukuri iki gihugu cyacu gitera intambwe kija muri yambona kazoza, igihugu kifashe n'igihugu giteye imbere mu bihumbi 2060 tugire CNDD-FDD. Areka subire ndabahe kaze shuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gucikiriza kuri no munesha ko yanyu mukuru nacane imwe rudende ya Isange TV munesha kure imwe rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro byaba bigezweho kandi bavyakura amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu iperereza mu gateka kazi na muntu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ngaha mu kibano. Bakengurukiye rero mwese mudukurikira muri mu micungara rigize igihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu bihugu bibanyi, abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu tugira tubashikirize kuri iyi saha. Na makuru rero menshi cyane atandukanye abayiri wavugwa mu mihinga itandukanye, na makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye kandi zikurikira. Turaza kunyarukira ngaha mu Burundi turabira hamwe na cyane bijanye na politike mu gihe habura umunsi umwe gusa amatora y'abashinga amateka ndetse na nkenguza amateka ngo atangure ngaha mu Burundi. Imigambwe itavuga rumwe n'umutegetsi yatanguye kuburabuzwa aho ndetse abanyagihugu bafise ubwoba bavuga ko kuri ubu ngubu iri joro ryo kuri uyu wa 20 munantunga ryo kuri uyu wa kane ruheshi rishira kuwa gatanu ruheshi nyene ubwo amatora ari butangure, abanyagihugu bari kuva baravuga ko badashobora kurara mu nzu bivanye nuko umutekano wasubiye guhungabana. Hari umunyagihugu uduteye akamo atorera ko mu ntara zitandukanye abanyagihugu bariko baraburabuzwa, na cyane rero akavuga ko ngo abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi na cyane abo mugambwe Sawanya Frodebo ngo aho bariko bariyamamariza bamaze kurandurirwa amabendera yabo ndetse ngo abandi barakubagurwa, abandi barakubitwa ngo ndetse banakwa ni n'amakarata yose bari bafise nk'uko umunyagihugu abidushikirije mu butumwa turungikiye. Birateye agashavu rero kandi birateye ubwoba kubiko biravugwa no ku mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ubandanya uborezi gufwa ndetse uriko uranapfukama mu nda abanyagihugu na cyane rero ukabangamira abatavuga rumwe n'uyu mugambwe, nkuko Honorable Gatorwa sa wahoze uramutswe umugambwe CNL yabigarutse ko avuga ko ngibiriko birakorwa mu butegetsi bw'u Burundi iyo bari inkinamico ngo iriko irakinwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Yabigarutse ko ndetse acavuga ko umugambwe wa CNL ndetse n'abanywanyi ba CNL bose ngo atanumwe azokwitaba iyo nkinamico ngo n'amatora iriko irakinwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ibyo kandi biruko umugihe n'ubundi cuka kibi kibandanya kugaruka mu butegetsi bwa CNDD-FDD aho ndetse umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yasubiye kwifatira ugahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amubwira ko bagira bahangane kandi ngo atamusumvye ngo azokora ibishoka byose kandi ngo azomutembagaza ngo nawe yamaze kumuvana mu mabanga yo mu gipolisi kandi ngo atarakwiza akaruhuko k'izabukuru. Gervais Ndirakobuca rero yagizwe umushikiranganje wa mbere w'u Burundi mu gihe yasubiriraga wahoze ari umushikiranganje ari we Arengiyome Bunyoni. Ivyo rero bikaba byarakozwe ariko ngo ubwo yacigaga mu mabanga yatanguye kutumvikana neza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nibwo mu minsi heze rero Evariste Ndayishimiye yashatse nawe ngo kuba yamujana mu mvuto amushire aho yoba yarashize Arengiyome Bunyoni, ariko Gervais Ndirakobuca ngihangange yaciye nawe ngamwereka ko atamusumvye, ari no mpamvu amwifatiye ku gahanga amubwira ko agiraze bahangane kandi ngo azomutsinda mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Akaba rero amatora yigiye abako y'umukuru w'igihugu, amatora kandi ateye ubwoba abanyagihugu bakavuga ko ibiriko birategurwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ngo bizotuma abanyagihugu ndetse bahunga igihugu cyose ngo amatora ashobora kuzoba batari mu gihugu. Batanga akarorero mu byabaye mu mwaka wa 2015 ubwo abanyagihugu biyamirizaga ikiringo ca gatatu c'uwari pe umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza, bamwe baragandaguwe abandi barapfungwa abandi baborezwa igufwa, na cyane rero abagirizwa ivya politike na cyane gukora coup d'etat kuri ubu bose bakaba bakiri mu munyororo. Ibi byose rero Gervais Ndirakobuca ngiyo abiravye abona intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye irushe ahubwo yagakwiriye kuba yaratembagajwe kuko ataco amariye abarundi nabo bavuga ko mu gihe Gervais Ndirakobuca
yabasubiye mu mabanga yo kurongora igihugu ndetse agatorwa nk'umukuru w'igihugu, nk'ibintu bishobora kuzogenda neza abanyagihugu boshira agashavu ndetse n'ivyo umugambwe CNDD FDD ubandanye kubakorera byose ngo mu gihugu bibashabuza ngo vyohera. Gusa abashigikiye Honorable Agathon ndetse na Gervas Ndirakobuca bavuga ko hagati ya Gervas Ndirakobuca ndetse na Honorable Agathon ngo havuyemo umwe akarongora Burundi ibintu byosubira kugenda neza ndetse byoca bisubira ku murongo nk'uko abanyagihugu nanone babandanya babishikiriza. Ibi kandi biruko mu gihe aya matora ari karavugwamo injyane na cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariko baraburabuzwa n'umugambwe uri ku butegetsi, ariko akarorero ntangere umugambwe uri ku butegetsi na cane wifashishije urwaruka rwuburikiye muri umugambwe ruzwi nk'imbonerakure ngo rwamurukizura mu mihinga itandukanye ndetse ari rwo ruriko ruraboreza igufwa abanyagihugu, nk'uko abanyagihugu bo mu mihinga itandukanye batwiganiye kuri no muresha yacu ari nayo yanyu mukunda cane ya Isange TV. Naho mu Kirundo rero, Kirundo ibara ryasubiye kugwa, hariko haravugwa amabi akomeye cyane yakorewe umugabo w'imyaka yababa 50, aho bivuga ko ngo yacimbaguwe ibihimba byose ndetse agakanakugwa ko n'ibihimba vyirondoka. Kuwa kabiri Ruheshi uyu mwaka wa 2025 umugabo yagirijwe atavyemezo ko yafashe ku nguvu umwigeme yarakubitiwe imbere y'indongozi aracibwa ibihimba, yaratowe ku nkengero y'ikiyaga Cohoha. Amabi yakorewe Leonidas Camihigo byerekana ubugira nabi buriko burabera ngaha mu gihugu. Ubutungane bwo ku ruhande bwiganje mu mitumba imwe n'imwe yo mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo rero byose byatanguye ku munsi wa kabiri uheze ku isoko rya Rukura Migabo muri zone ca Cewe komine Kirundo. Leonidas w'imyaka hafi 50 yafashwe n'umugwi w'imbonerakure urwaruka rwa CNDD FDD rumwagiriza ko ngo yafashe ku nguvu umukenyezi agendana ubumuga bwo mu mutwe. Ivyemezo nta vyahari, abamwagiriza bavuga ibihusanye. Aho kumushikiriza abajejwe ubutungane, imbonerakure zaciye zimujana ku nkengero y'ikiyaga Cohoha, aho baciye batangura kumukubita cane. Icababaye kibabaje cane kuruta ibindi, mukuru w'umutumba wa Rukura Migabo n'icegera ciwe bari aho nyene. Kubwo babibonye ariko ngo ntaco bigeze bakora na kimwe, ahubwo bariko bararorera ibiriko biramukorerwa, nta numwe yigeze amutabara. Ikiziga cakataguwe amahano adasanzwe mu byakorewe ngaha mu Kirundo. Kuwa gatandatu igenekerezo rya 31 Rusama uyu mwaka, abarovyi babonye ikiziga c'umuntu giciye ibihimba kireremba ku mazi. Uwo mugabo yaciye amenyekana ubwo nyene ni Leonidas Camihigo, byari biteye ubwoba ndetse n'agashavu. Ururimi rwiwe rwaraciwe, amaso yiwe yaranokowemo, ibihimba vyiwe vyirondoka biracagagurwa, ubukozi bw'ikibi butagira izina. Umwe mu bajejwe intwaro atashatse kwivuga izina yamenyesheje ko ari ikintu cari categuwe atari ikibi gisanzwe cakozwe. Bakaba rero bavuga ko bashaka kumuzivya burundu, ngo ntikwari ukwihanira, kwari ukumwica nk'umumenja. Kubwoba bwavuye kwitorwa ry'ico kiziga, igipolisi carahagaritse abantu 5 harimwo n'umukuru w'umutumba n'icegera ciwe c'umukenyezi. Ubu bapfungiwe mu gashoka parake ya Rumonge mu kurindira ibizova mu matohoza. Umuryango w'uwishwe wo urababaye cane. Muvukanyi wacu bamwishe bunyamaswa, kandi abari kumukingira ntaco bakoze ngo bamutabare. Nta mbabazi dukeneye, dushaka ubutungane, niko bivugwa n'umwe mu muryango wiwe, ijwi ryuzuyemwo agahinda.
ukudahana guteye amakenga. Iryo bara ryerekanye ingorane ikomeye mu ntwaro, imigwi yegukira imigambwe iriko iraduza inguvu cane igasubirira ubutungane. Amwe mu mashirahamwe yibutsa ko iritari irya mbere ibintu nk'ivyo biba mu ntara ya Kirundo. Ikintu gikomeye cane nuko bene ibi vyama bikorerwa canke bigashirwa ku ruhande n'abategetsi. Kudahana ababikora ngo vyamaze kuba ibisanzwe, bivugwa n'umwe mu baharanira agateka kazina muntu akorera buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Naho ico abanyagihugu basaba bavuga ko amatohoza adahengamye ariyo bakeneye, ibihano bikomeye kubagirizwa ivyo vyaha, hamwe ndetse no gusubira kwihweza neza uko ubushobozi bwo gucungera umutekano bwagiye mu minwe y'imigwi ifise inyungu za politiki. Inyuma y'ivyo byose ikibazo nyamukuru ngo gisigaye ari kimwe: ese leta iracariho ngo ikingire amategeko y'abanyagihugu ndetse n'igihugu muri rusange? Ivyo ni bimwe mu vyiganwa n'abanyagihugu batuye muri iyo micungararo. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari turabashikiriza kuri iyi saha, tubaye tuyasozere ngaha. Gusa ndabibutse ko mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba dushikiriza ku maresheko yanyu mukunda cane, imwe rudende nta yindi wobona atari Isange TV.